Habayeho umupasiteri yapfuye afise imyaka 40. Uko vyagenze nuko umunsi umwe yari mu rusengero ariko arigisha abakristo biwe ababwira uko ivy'ijuru bimeze. Yariko arababwira ati nimwihane mukore neza hano kw'isi kuko niho muzoja mw'ijuru. Nimwakora neza muzoja mw'ijuru mubane n'Imana, ariko nimwakora nabi muzoja mu muriro udahera, muzosha ibihe vyose. Ariko mugakora neza mugakurikira ivyo Imana ishaka muzobana nayo mw'iparadizo ibihe n'ibihe. Haciye umwanya ariko arigisha, ubwo nyene mu maso hiwe haciye haba umwijima gusa, harirabura. Vyabaye nka kwa kuntu usinzira nk'iminota 5 hama ugaca wikangura. Acikangura yaciye yisanga mu kibanza atazi uko kimeze. Ibintu vyose vy'aho hantu yarari vyari vyera gusa. Hari ahantu hagutse cane, huzuye ibicu vyera, hagutse cane gose. Imbere yiwe yaciye abona umumarayika, yari muremure, yambaye ikanzu ndende yera, afise n'amababa. Mu maso hiwe hari akayangana cane. Hama wa mumarayika acamubwira ati urakaza neza ku marembo y'ijuru. Wa mupasiteri yatangaye cane, yaciye araba hirya no hino abona ico kibanza kiratangaje. Hama acabaza ati mbe basha noba napfuye? Wa mumarayika nawe acamwishura ati ego, ubuzima bwawe bwo kuba kw'isi bwaheze, mu kanya wari kurigisha mu rusengero none niho wapfiriye. Wa mupasiteri yaciye yumva akangutswe cane. Hama wa mumarayika aca arabandanya avuga ati ubu rero ko wamaze gupfa hageze ko uhitamwo aho ubugingo bwawe buzoba ibihe vyose. Wa mupasiteri yihagazeko cane yaciye avuga ati sawa, nta kundi ko namaze gupfa, ndi tayari, nditeguye, nshaka kuja mw'ijuru. Umumarayika yaciye azunguza umutwe acamubwira ati oya, suko bigenda, ahubwo itegeko rivuga uko urabanza ukaja mw'ijuru ukamarayo umunsi umwe. Uwo munsi uheze ugaca ugenda mu kuzimu naho ukamarayo umunsi umwe. Ku munsi ugira 3 rero uca ugaruka ngaha ku marembo y'ijuru, niho uba ufise uburenganzira bwo guhitamwo aho ushaka. Pasiteri yaciye avuga ati marayika, ibi bintu navyigishije ubuzima bwanje bwose, jewe ndazi iyo nshaka kuja mw'ijuru. Umumarayika nawe yaciye amufata ku rutugu amubwira ati mushingana, nuko bigenda niko amategeko avuga. Pasiteri yumvise atabinezererewe ariko aca avuga ati nta kundi, nimba ari uko bimeze ugita ugende mw'ijuru, ariko ndazi yuko uguhitamo kwanje ari mw'ijuru. Umumarayika aciye amufata ukuboko aca aramudugana. Ubwo nyene haciye haza umuco mwinshi cane gose. Pasiteri afunguye amaso yaciye yisanga ahantu heza cane, hari amazu maremare akayangana, amazu agera hejuru mu kirere. Aho hantu hari huzuye abamarayika benshi cane. Abamarayika bamwe baguma batembera, abandi bariko bararirimba, bamwe bavuza inanga, baririmba mu majwi meza cane gose. Pasiteri yaciye yumva anezerewe cane kubera aho hantu hari heza cane. Hama aca avuga ati ego nukuri, ahandi ni mw'ijuru, ni heza cane gose, harashajije, abantu bose baguma baririmba, ni heza cane. Yumvise umutima wiwe unezerewe. Ariko igitangaje uko amasaha yagiye arahera, uwo mupasiteri yumvise atanguye kurambirwa. Abamarayika baguma baririmba, baguma basenga, umwanya wose baguma muri ivyo gusa. Aca atangura kwibwira ati none iri ni ryo joro batubwiye? Ni heza cane ariko ntiharyoshe. Raba baguma baririmba, raba baguma basenga gusa, nta no kuganira, nta nkuru, ni vya bindi gusa. Umupasiteri yumvise ataryohewe cane aca atangura kwibwira ati none iri ni rya joro bahoze batubwira? Umunsi uheze wa mumarayika aciye agaruka acamubwira ati ndibaza mw'ijuru wabonye, umwanya rero wawe kuba mw'ijuru uraheze, ubu rero hasigaye ko ugenda mu kuzimu naho ukaraba uko hameze. Wa mupasiteri aca avuga ati sawa, mw'ijuru nahabonye, genda unyereke mu kuzimu naho. Uwo mupasiteri yari yiteze ko aza gusanga mu kuzimu hariyo umuriro udahera, abantu baguma baboroga, hari umubabaro udahera. Ariko siko yabisanze. Yaciye yisanga imbere y'uruportaye runini cane gose, urupangu runini cane. Kuri portaye hari handitseko ijambo ngo ikuzimu, ryanditswe mu ndome zirabura. Iyo portaye yaciye yiyugurura, hama indani aca abona hariho ibiti vy'ibigazi, amapisine, amazu meza cane gose, n'abantu baguma bumviriza imiziki, batamba, banwa, baryohewe cane gose. Umupasiteri aca aratangara cane aca avuga ati none aha ni mu kuzimu? Akereka ariyumvira uko, yaciye abona umugabo yambaye kositime yera. Uwo mugabo aca aza afise ibirahuri 2 mu ntoke birimwo umuvinyu. Hama aca aramubwira ati karibu cane ikuzimu. Ati ndibaza ni wowe pasiteri? Hama pasiteri atangaye cane aca avuga ati wewe woba uri Satani? Satani nawe ati
ego ndi Satani, ariko uko bamvuga ku isi siko ndi. Pasiteri yaciye abanza gutwenga, aratwenga cyane, atwenga atangaye, atangajwe n'ivyo ariko arabona. Hama Satani aca amubwira ati ndazi urarushe, ingo ndagutembereze ndakwereka uko hameze. Yaciye amutembereza mu majaride yo ngaho nyene kuzimu, hari ahantu heza cane gose. Aragenda aramwigisha gukina golfe, aramwereka ibintu vyinshi cane gose. Hama aca agenda amwereka ahantu hari abaseruvere bari bafise ivyo kurya vyinshi cane gose biryoshe, ivyo kurya pasiteri yipfuza kurya kiri kw'isi muga atigeze aronka uburyo bwo kubirya. Vyose barabimuha bamubwira ati vyose fungura ni ku buntu. Hama bamujana mu mahoteli meza yo ngaho ikuzimu, ahantu heza cane gose, heza mbere no gusumba uko mw'ijoro hari hameze. Pasiteri yumvise anezerewe cane gose. Hageze ku mugoroba, imbere yuko aja kuryama, baca babanza baramugirira massage. Inyuma ya vyose baca bamwereka icumba ciza cane gose. Ico cumba cari ciza cane, gitangaje gose, icumba umengo ni ic'ibwami. Hama Satani aca amubwira ati iki cumba ni gwawe, ibintu vyose wagiye urabona vyose uzoguma ubibona ibihe vyose, kandi ni ku buntu. Hama iki cumba ni icumba cawe uzoza uraruhukiramo. Pasiteri yaciye yumva aryohewe cane gose, yumva aratangaye, kuko uko yarazi kuzima kiri kw'isi siko yagusanze. Pasiteri yaciye aryama araruhuka, yumva araryohewe cane gose, kuko aho hantu hari haryoshe cane kuryama. Hama asinziriye yikanguye, yaciye asubira kwisanga hamwe ku marembo y'ijuru. Wa mumarayika aca amubwira ati ndibaza mw'ijoro wabonye n'ikuzimu wabonye, ubu rero harageze yuko uhitamo niyo ushaka kuzoba ubuzima bwawe bwose. Uwo mupasiteri yaciye araba mu maso y'umumarayika aca amubwira ati marayika, sinari nzi yuko novuga iki kintu, ariko hagati yo mw'ijoro n'ikuzimu nahisemo kuja kwibera ikuzimu. Umumarayika ntiyigeze yerekana ikintu na kimwe mu maso, ntiyigeze yerekana yuko ataryohewe canke iki, oya, yaciye aduza ibiganza aca avuga ati nibibe nk'uko ubishaka. Uwo mupasiteri mu maso yiwe haciye hazamo igipfungu, apfunguye amaso yaciye asubira kwisanga ikuzimu. Ariko kuri ino ncuro ikuzimu hari hatandukanye, nta mazu meza meza yari ahari, n'amabisine yari ahari, nta vyo kurya vyari bihari, nta kintu na kimwe cari gihari gisa n'uko ubwa mbere hari hameze. Ahubwo hari huzuye abantu bariko bararira, abantu basha, bakubitwa, bazibagurwa, ibintu vy'umubabaro gusa, imiborogo. Kandi kuri iyo ncuro hari hirabura cane gose, cari igihugu cuzuyemwo ibintu vy'imiriro gusa, hasa nabi cane kandi hirabura. Wa mupasiteri atangaye cane, yanagize n'ubwoba, aca avuga ati yo, ibi ni biki ndiko ndabona? Hama akiriko aravuga uko yaciye asubira abona Satani, ariko kuri ino ncuro Satani ntiyari yambaye ikositime, oya, ahubwo cari ikigabo kirekire gifise inzara zirezire n'amenyo maremare, mu maso hagatukura n'ibishatsi birebire, casa nabi cane gose wamengo ni igikoko. Umupasiteri aca avuga ati ya mahoteli ari hehe? Za nzoga ziri hehe? Ya golfe n'ibindi vyose biri hehe? Satani aca avuga ati ejo turiko turagerageza kuraba ko dutora, none waratoye, ubu rero wamaze guhitamwo. Ubwo nyene yaciye abona ikiganza, uruganza runini cane gose ruca rumukwegera mu muriro, nawe atangura gusha. Hama abantu bose bari ngaho baguma barira baboroga. Uwo muriro waraturira mugani wa kwica, wagumusha ibihe vyose kandi warababaza cane gose. Ubwo nyene ariko ararira, wa mumarayika hejuru mu bicu yaciye muraba, aca arazungutsa umutwe. Pasiteri amubonye aca avuga ati marayika, ndagusavye nsabira ikigongwe ku Mana, narabeshwe, nshaka kuja mw'ijuru. Ariko ntivyari bigikunze yuko yisubirako. Rero wewe wumvirije ino nkuru, ni ikihe cigwa dukura muri ino nkuru?